Keira karibu kandi muhira urisanze hanyuma narifise igishika cyo kumviriza ikintu wavuze ko kene kumbwira afise inkuru shasha ashikirara ariko nabuza kutunezera ari ngiye ntabwo cyanezereye sinzi no ko kiza kukunezera ariko ndabizi ikintu kitanezereye ntikikunezera cyo kintu ni giki babuze namakuru namenya ndabari asha kudra ubuzima bwe bwatanguye guhinduka uvuze ati kudra ubuzima bwe bwahindutse ntibaze ko ari wawe ndi wa kera ariko nawe bwa bundi nta nkuru ufise umukoshi nkujyanye wohinduka mwiki uti nanje rero burya numiwe shaje nanzi ngo nibindi bintu yani natangaye bimwe biteye n'ubwo ubaze ko ari wawe ndi wa kera kana n'uburya bucafu mvira gohinduka gute burya burya ari nico yohinduka murya wetekereza ndakwe ubuzima bwiwe bwahindutse kabisa reka ndakwereke ku mafoto Jesse shaka kuvugisha ururimi nta buzima gutya bwohinduka nukuri ubuzima bwe bwarahindutse nanje naguye mu mazi natangaye numiwe urazi yuko honyene ntiyaba yakija hanze yarabuze amafaranga yo kujiburaya we ni kubizi yayakuye he asha iyo yakwesi naho twomenya twebwe n'umupfu ntiyinukira ujya yoba umuntu ujya sishaka kuvugisha ururimi reka ndakwereka ifoto nukuri rero uraje kuntera umwaku nawe nukuri munyana uraje ko ndagukunda sinshaka yuko ugira ingorane uriko urumva reka rero ndakwereka amafoto yiwe nayakuye hehe kuri Facebook ya mushiki wiwe cyangwa abonye uwo basaiga abantu kwisi bashora gusa reka ndakwereke nawe wirabira nta ujya yoba umuntu munyana araba yagiye he ko yagumye ubwo buzima bwohindukira he je nanje natangaye yakuye kuko nawe ntuza kwizera yuko ari iwe reka rero urabizi yaje kusaba amahera narayamuhaye ntuzi ko nakubera ingene byageye none yagiye niyo mpamvu ndakubwiye ko natangaye numiwe si wa wundi wa keruzi uravye gusa ifoto yiubona gusa ko ibintu byahindutse abongera aba umukoshi gusumba uko yarari reka urabe ifoto ziwe basi munyana arabe ifoto ziwe kwanza nukuri singizi ngaha raba ngaha kandi izi zose nazikuye muri Fibi ya mushiki mbarumengo no kuraba no ava mvomisi ngira nuwo basa cyangwa usanga ari umwaka usumba uko yarari nukuri ugomba woraba ari icyo ukora ukigire ndugikore kare mugabo reka mpumure ndabe ngo amaso yanje akaraba ibidashoboka nukuri raba ndakubwira ko ari foto z'ubuzima bwarahindutse ngizo ngaho izi zose niwe yani izi zose niwe bikora raba ntumubona kagira ntumuzi iba amaso yanje ariko arabona bosi gusa ariko bwamuhinde gusumba nahandi urabona nawe ko ari foto koshi urabibona nawe ko ari foto uyu ni kudru uyu nanje numiwe izi zose nazikuye muri Facebook ya mushiki wiwe byabaye ryari nanje numiwe sinakubwiye ko natangaye raba gasigaye kigira ko kateye imbere ngaha mu Facebook urazindungikira ngaha iwanje muri telefone ndabe kwanza neza nukuri ntangorane uyu mwaka wabaye uko ryari yani ngaha hewe nyata kumengo bigira bintere stress nituzonamukira urabona ngene base bameze stress ziraje mu muti wanje oya ni wihangane munyana ni wihangane wihangane sinaje kukwereka kugira ugire stress naje kubikwereka kugira umenye icyo ukora urakoze indira ndagikorereko sawa sawa nshobora kubyemera uyu ni wa mukoshi wanzindukira mu gatondo niwe uyu wamukoshiwe oya ndakwamirira kuri byo sinda ko yomera uko agasuko mana dusenga mana hewe bye Bewaro sinkora inkuru nyabaye kandi nani kudra yamuguriye mukuru wawe inzu ati kudra yamuguriye mukuru wawe inzu uyu mwana kudra yego umugore we yamyabimbwira yuko yamuguriye inzu kandi buce bamwikira n'imodoka abyumva mukamyambwira Imana yishimye bana yamarira yose cyahetse Imana yabishuye iyo mena narakumufasha kudra
Mana y'umurundi, mana y'umurundi. Sherina Amadeni fise ni menshi. Amadeni fise ni menshi. Igihe yejo naciye naciye kujya mutama. Ujya mutama nuze. Ujya mutama amisi haje. Urazi. Nakakusabira amaye. Urazi dinda. Ndakubwira. Ku kazi kiramimuse. Wambwira gute she? Kudra dofashiki. Azamenya bibaho ni aronka. Ubu rero urabibona. Mbese razo yagiye umufasha bw'amuhungu. Razo cyo ariko aragufasha. Ubu turi mu nzu y'ideni. Mwenye mwashaka kudusohora. Ndakubwira wanga kunyumva. Ukambwira ngo iyo miyezi nyuma kabisa. Ndabikubwiye rero. Ubimenye. Kudra. Abandi barira ubu bariko baratwenga ubu ni usiga ni wewe ugezero kurira. Yo. Mugashe. Ubu rero urabibonye? Ndabibonye kabisa. Ubu urabonye ingenda yagufasha. Ahubwo reka ngire nguvu. Tam telefone ujya mukuru wanje ndamumviriza ndamusaba kigongo. Sindavyibaza. Ukuntu wamusoye ngaha. Wiruka sindavyibaza. Nubwo yo bafise umutima gute sheri sindavyibaza. Aranahura kabisa ujya muta. Kasi ndam telefone wasi ndamubwira. Kana telefone ndamubwira ndamusaba kigongo kabisa. Uranjoye vraiment. Ndiko ndumvira ndire nwenge ngire kinabuze cyo nkora. Usuranjoye. Uko natuyenga nanje igihe icyo zanga Sasa ndire. Uribuka ibyo mbwira? Nakuse ni tariki. Ndire. Be ingenda bibyaragiye kuziye. Ngina urabe. Azia. Akuri. Abantu baramazi. Abarundi baramazi. Habo jiri umuhungu kandi ni mugabo. Jiri mugabo wa famille. Kana telefone mukuru wanje aze ngaha tuvugana ndavya kigongo. Niribaza gusa Imana zo bikunda. Kandi Imana zo mfasha. Nuko nyine mugambi wanje ni mwiza. Reka nakukinga. Mama. Nibi cyose bitanu. Wacu. Ashaka ko dusaza. Tusaziye mu bintu tweho kuki. Aha rero ukuri ko kubyara umuhungu. Icara. Mugereka akaguru ku kari. Papa wibaje gufata fata bumve. Oya ndababaza. Nibishaje. Muri saro hameze gutya mu cyumba na. Mu cyumba. None yozana intebe. Akareka ibitaro. Icyo twabyara abandi bo bari henze. Oya nahora ndabyumva ku bandi. Reka nanje nshikirwe. Kubera mushobora byose. Wowe urafina na musaza. Ujya ashatse ikintu. Wavyumva neza. None aragikora. Kirume ngo riko ndarota. Oya. Ukurota gusanga ahubwo ngira. Iki kintu uba umepane. Ujya nivyo cyane ndiko ndarota. Ndababara nivyo. Mukamake gose. Cye murantangaza. Mana mushobora byose. Muriko murarota. Hamwe yaduha urufunguzo. Oyaha. Ati genda.
inzu gutya na gutya none parcela ayigura ntitwabona yubaka ntitwabona gusa ntitwari tuzi ko azoshiramo ibintu byose bikwiye yavuga ati papa kumbure nawe azoshiramo ibyo ashoboye ariko yarazi ko ntishoboye none uko ntatutse ntatanguye kunyambika mbona ariko ndababwire nitwe twabyaye kuko n'abana bake babaho bibuka yuko hari ababyeyi basize ibyo kabisa i Burundi benshi bageze hariya baribagira biwabo kandi ico ni kibazo izo ni ngorane ziva ku bana kuko warabacokeye ntaco dufise atari kumusaba imihezagiro imana ibandanye imwugururira ibana ihezagiro isukake imana imwuzurize oya ima telefone singiye imbega shaho erega sindanamye no kuyikoresha inomero ni tudamenya izo nomero ibintu vya ewe mukama ego naho nyene erega baradushiyemo zirabe neza ma curaba izina rero cewe naguhenda ibintu harabibara mu mafilime umva iduhira ego irasona rero rindi ariko rero isona isona irindi allo niwe allo uti mahoro amahoro ego ariko yo sinzi ngeno guhezagira nukuri kw'Imana ibintu dukoreye sinzi ngeno kubwira aha twese tubona ko ari indo oya uyerega umutima nturi ngaha erega mbona umengo ni indoto urumva umengo turi mu ndoto yo makama y'ikigongo Imana iguhezagire mwananje Imana ikongere imigisha ikuhire ndaguhezagira imihezagire impande zose zine z'isi imigisha imihezagire yose iyiva ikagera ndaguhezagiye ndi nyoko ndaguhezagiye n'ukuri turagusabira aho uri hose Imana igwanegwe igugurira imiryango yose n'ukuri ego reka ndaguhe so nawe muganire rega jewe ntacyo mvise ndamubwira ni ukuryoherwa gusa yambunetse yego twayinjiye twahuguruye ahubwo nawe nyine uranyegetse none iyo tubarira ko byose rega je nahatswe kuza nizaniye agatebe niko kwicarako yego kwe ndamubaze kwi oya bijya n'ivy'amazi none no ku kazi ntituhora tubibona abazungu babifise n'abadiregiteri natwe yakidushiriye mutwe ho kuki bariko bambaza ca cuma kiyungurura amazi y'amazi meza yo kunywa ko nyoko cari camuyobeye sawa rero sawa reka ndaguhe na mushikawe nawe twari turi kumwe twayinjiye turi kumwe karakuze nyene yego Alo Salamu alaikum Basha musaza wanje nabonye ubu nzotangura kwambara amajoha kuba hasi n'imitandiro bashitesa reka ntuvuge imitandiro aduha ibyo tworori reka gapapa ubu nukubegwa utarabegwa reka wakoze bashima niguhezagire kabisa ni rero ubu niko nambuka hasi nkibona mbe nikiyo mwashize hasi mbega inzu mukama urakoze n'amakaro nawe makaro n'ibyazi bisaga sawa rero basha bayi rero ugira umusi mwiza sawa umviriza rero aha rero mu gukubitirwa isuku bya bindi byanyu mwamenyereye kudakoropa amazu wewe ubu harakorofye mbe yaradushiriyeho umukozi Singe yuguriye umuryango yarabimbwiye ko yashiraho none icyumba kuko n'ibyumba ari byiza kugabura jewe ntwari cyagutse icyo kiwanje cya kindi kinini hamwe ngara rero kubera